louer et remercier soit le Seigneur ashimwe pour le umwami privilège que nous avons kubw'amahirwe d'être ici dusubiye kuronka yo kuba pour hano adorer kugira ngo dusenge et pour donner à Dieu l'honneur. kandi icubahiro tugihe Imana kubwo ivyiriko irakora. Alors que j'étais assis ici, Mu gihe nari nicaye hano c'est naciye niyumvira à ce que tous les hommes de Dieu, ko abantu bose b'Imana il leur a été donné un certain mandat. bahabwa Ils ne pouvaient igikorwa pas choisir, runaka ntibahitamwo ico bazokora, mais ils avaient à exécuter ariko bari ce bafise qui leur avait été gukora ordonné de faire. gusa ico bategetswe gukora. Nous, en tant qu'hommes, Twebwe nk'abantu sûrement que nous aurons ce penchant là neza na neza ko twoshobora kuronka aho duhengamira, à nous sentir obligés de remercier Dieu ariko twumva dutegetswe gushimira Imana iyo dukora ibimenyetso n'ibitangaza. Kumbure imitima yacu serait un peu touchés yoshobora kuba et yokorwako nous pourrions participer à la louange, mais la question serait seulement tukaza gushima, ariko ikibazo ni iki: mbega ubwoko bw'Imana au temps convenable mu gihe parce qu'on gikwiriye aurait reçu la nourriture. bwoba bwararonse ibyo kurya mu gihe Vous gikwiriye? savez, on doit voir les choses comme Murabizi Dieu les duteza voit kubona ibintu nk'uko Imana et lui ibibona, remettre tout entre les mains. hanyuma Comment byose est-ce tukabishyira que mu lui, biganza il ordonne by'Imana, toutes choses, conduit kuko toutes niyo choses irongora ibintu byose, niyo ibitunganya, bikarorana n'igihe tuba turimwo kandi bikarorana n'ibyo yasezeranye kuzokora. Kandi nk'uko tumaze kuvyumva, ibihe biriko biragenda ku mpera yavyo. avec quoi est-ce qu'on doit passer ce temps? None dukora iki muri kino gihe? Est-ce que nous devrions être en train de nous occuper des désunions? Mbega Peut-être twitwararike amazina y'amadini, de nous occuper canke twitwararike kwicamo ibice, canke gutandukana, canke twitwararike gushira ivyo kurya ubwoko bw'Imana. Ndibaza ko ikintu gitumbereye de faire ce que le Seigneur disait à ni Pierre. ugukora ico umwami yabwiye Petero ngo ragira intama C'était un zanje. écrivain de beaucoup de livres Yabaye umwanditsi w'ibitabo vyinshi, qui avait écrit de sa niwe yanditse et il a dit, imyimenyerezo y'ubuzima bwiwe. Aravuga, et il a écrit un paragraphe un peu de cette manière. Alors yanditse que j'avais commencé à prêcher, muri buno buryo igihe twatangura kuvuga ubutumwa, j'avais toujours avec moi le bâton. ati yari afise inkoni iminsi Je yose. l'ai gardé caché devant les gens, mais dès que je commençais à prêcher, Inkoni ngo yarayinyegeza abantu atanguye kuvuga ubutumwa, frapper les croyants. agaca kubita abizera n'inkoni, maze bukwi na bukwi arandika Et ensuite, ngo hanyuma après plusieurs années, j'ai compris nyuma y'iminsi myinshi naciye ntahura yuko on n'a pas à battre et à frapper les brebis, mais à les paître, à les nourrir, umuntu nakeneye donner gukubita de la intama nourriture, à les nourrir spirituellement. kubita ariko nukuzigaburira gusa nukuragira. Igihe natahura ivyo, ubukozi bwanje bwose bwaciye buhinduka. Bakundwa, gukubita uwari wese yobikora. Et comme les vieilles personnes, Nkuko abantu ba kera bavuga, gukubita ku mutwe gushika ku birenge d'un art spécial pour cela. nta Une capacité. kintu gihambaye uba ukeneye gukora ivyo, ariko ugabura ibyo kurya n'uwahawe igikorwa cyo kubikora. Murabizi Petero n'izindi ntumwa bari abantu b'Imana, Qui fraîchement du trône avait reçu la bari baronse ijambo rivuye ku ntebe y'Imana maze bakaritanga. Natwe turizera n'umutima wacu wose que nous vivons dans le dernier ko tubayeho mu gihe ca nyuma c'ishengero, ku mpera y'igihe c'ubuntu, kandi ko Imana envoyé son serviteur le prophète yarungitse umuhanuzi, umushumba wayo, kugira ngo adukosore, pour nous avertir, nous exhorter, pour nous mettre à jour kugira ngo atugabishe, aduhanure, et aussi adushire ku rutonde nous rw'igihe, aduhe ibyo dukeneye byose, no kubona byose muri rusange ku byo Imana igomba gukora. Iyo twibajije rero ingene uwo muntu w'Imana mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itatu na gatatu avait, n'est-ce pas,
by'ukuri yari afise mw'uwo mwaka udasanzwe yavuze ibintu byinshi bizoshika uno munsi turabibona bisohora imbere yacu iyo yaba umwami wacu yashobora guhagarara hano yo kugura ibyanditswe byinshi akavuga ati uno munsi ibi byanditswe birasohoye imbere y'amaso yacu amen. Turizera ko imana yarungitse ubutumwa bwa nyuma. Iyo nibajije kuri ibyo umwami bwiza mu buntu bwiwe yangiriye ubuntu bwo kumenya uwo muntu w'imana twarabanye hano twoshobora by'ukuri kwibaza ivyo. Nabivuze inshuro nyinshi ko ndi umuntu atarira byoroshe, sindira byoroshe, ariko ubwa mbere umunsi wa mbere mbona mwene data Branham nkamuramutsa amosozi yatemvye ava mu maso yanje, uguca bugufi sinari bwigere ndabkumva kandi sinari bwabibone mu buzima bwanjye, sinari nzi n'ubumwe n'ibyagomba kuza hamwe n'ibyo byose. Ikintu gusa kimwe narinzi mu mutima wanje, navuze nti uwo muntu n'umuntu adasanzwe. Sinari nzi ingene ibintu bimeze, ariko uno munsi ndabona ko mu buryo bwiza cyane Imana yarongoye irongora ibintu byose. Ijambo ryayo ryaragiye gushika ku mpera zine z'isi, kandi nimba abizera batagomba kuryumviriza, Imana izoronka benshi bazoryoherwa igihe bazoryumva, kandi amashimwe bazoyazanira umwami. Ntidushobora kurongora ibintu by'imwemu ngo tubishyire uko tugomba. Ni Imana yonyine ibikora, twe turi igice cy'ibyo Imana yakoze kandi tubigiramo umugabane. Twaririmbye ijya ndirimbo ngo bavuye iburasirazuba n'iburengerazuba, bavuye epfo, bavuye ruguru. Hari yindi ndirimbo ngo kure turababona baje bava kure cyane, umukuku w'abanesheje. Hanyuma Afurika n'ayandi makungu yose avugwa muri iyo ndirimbo ngo bavuye iburasirazuba n'iburengerazuba. No ngaha twicaye hano, hari abavuye mu Burusiya, muri Polonye, mu Busuwisi, muri Belgique, hose. Ego mushiki wacu avuze ngo muri Brazil hose, kumwe na mwene data muri bwo mu Bubiligi. Ndibaza ko batariko barabifata ubu, sinzi ibyabaye ku munsi wa Pentecote ushize. Bene data na bashiki bacu muri Belgique bari hano. Mwene data ntiyahawe amahirwe yo kuvuga ubutumwa bwiza butoye canke kuramutsa, ariko ndasaba imbabazi, birantera n'isoni mu buryo bugaragara. Kiya gihe twari i Strasbourg, bene data bose siho bari bari. Tuja i Brebringen, tuja muri Autriche, siho twari turi. Ariko twavuze tuti ibyo ntibizosubira kudushikira nk'abavukana, tuzogabura umwanya. Natwebwe twiga ku bw'amakosa, tukaba twiteguye kumenya amakosa yacu tukayemera, maze hanyuma tugakora ibintu neza. Pawulo arandikira ab'Ikorinto ati niwe yadushoboje kuba abakozi b'isezerano rishasha, atari abakozi b'indome.
ariko ba mpemu kuko mpemu kuko indome zirica ariko mpemu atanga ubugingo ingene ari byiza cyane imana niyo yadushoboje ntitwagiye kwiga mu ishuri y'abantu ariko ni ububasha bw'imana kugira ngo mu buryo tumbereye neza tugabura ijambo ry'imana atari twebwe twiyerekana cyangwa ngo twiyereke abantu ariko ngo dutange ijambo ry'imana by'ukuri nk'uko bitegerezwa muri ino minsi ya nyuma iyo twagezemwo mu ruhande rwanje ku byo tumaze kumva ejo no muri kino gitondo ntacyo nshobora kuba no kongerako nta n'umwanya mfise ngo nitwararike ikindi gice cya burya butumwa bwiza cyane ariko ndizera ko twese twatahuye ibyavuzwe hano muri buno butumwa bwiza kwatsa umuco imana yari yavuze ngo umuco nubeho umuco urabaho maze hanyuma yaciye ishyira imbuto mu isi maze kubwo umuco wari wahagamagawe ngo ubeho kubw'ijambo ryavuzwe yaciye asohora izo mbuto zirasohoka ziramera bene data cyo kimwe ariko twumvise uno munsi mwene data Branham yarabivuze mu ijambo ryahishuwe muri kino gihe ni imbuto z'imana ziri mu mutima wawe no mu mutima wanjye nizo zashyizweho kandi uwo muco w'imana niyo yashoboye kuzisohora n'imana itanga ubuntu kugira ngo mu kubiba no mu gukura no mu kugenya Pawulo yanditse ati narabibye Apolo nawe yaravomereye maze imana niyo yatanze ugukura kw'imbuto kw'ibiterwa ivyo cyo kimwe turashobora kubivuga imana ku bwa mwene data Branham kubw'ubuntu yaratanze ibyo kurya ijambo no kugomba kw'imana kwarahijuwe natwe turagushikiriza neza neza nk'uko twabyakiriye bivuye ku mwami kandi imana niyo itanga ugukura mu bintu byose ku bw'ubuntu bwayo niyo ikora ku buryo abashonje bose bagaburirwa murazi iyo abantu bashonje by'ukuri ntibaharira ku meza yuzuye ibyo kurya mbere imeza bayikwegerako nabibonye ibyo n'amaso yanjye nabonye abantu bari bashonje bamaze kwicara bakegera imodoka imeza baca bakwega imeza n'intebe bakiyegereza ibyo kurya kumbure ntiturabona ibyo ariko ubonye abantu bashonje barazi nyine bicara ku meza ntibicara gusa ku ntebe baregera imeza bene data umwami yatwegereje yaduhaye imeza yuzuye ibyo kurya imbere y'abansi bacu kandi iyo meza y'imana ntibikeneye yuko usubira kuyiyegereza rwose iri imbere yawe iri imbere yanje yuzuye ko ibyo kurya ni byiza ibyo dukeneye byonyine gukora gusa ni ukwigaburira ni ugushyira ku isahani tukarya ni nk'igikorwa kirimo umwidegemvyo nta muntu n'umwe akeneye kuza ngo yerekane nk'umukozi umwe wese arashobora kwicarira ku meza akarya amaze kurya tumaze kwiga yuko atamuntu agomba kuduhekenyera ibyo kurya twebwe nitwe tubifata tubikuye ku meza y'umwami turizera yuko atamuntu n'umwe afite uburenganzira bwo kuduhekenyera ubutumwa bwa mwene data Branham hanyuma ngo aduhe ibyiyumviro byiwe ku butumwa bwiza oya twizera yuko ubwo butumwa tubutanga nk'uko
nk'uko twabuhawe n'Imana alors maze personne nta muntu perdra l'appétit, n'est-ce pas? C'est pas vrai. azobura akayabagu, L'appétit sera perdu. nta n'umwe azotakaza akayabagu. Moi, je vais jewe hésiter à manger. ndagomba nokekeranya kurya iyo umuntu ampaye ibye kurya amaze guhekenya. Barabikora ariko ntibanabibona. Mwene data Branham ntiyakira ayo majambo yahawe n'umuntu yamuhekenyeye. Wewe yashobora kuvuga n'ubushizi bw'amanga ati ico nahawe neza neza n'umwami nico nanje nabashikirije, kandi uko niko bimeze. nk'uko twabironse bivuye ku mwami niko natwe tutanabihekenye tubitanga tubigabura, kandi nzokwitwararika gutanga isobanuro zanje ku ijambo ry'Imana ryahishuwe muri kino gihe. ndasaba Imana ishobore kutugirira ubuntu, kandi ibyumviro byanje, imigambi yanje n'ukubaho kwanje kose n'umuntu wanje wese ashobore kuba inyegu y'ijambo ry'Imana. ntihagire kandi umuntu yoshobora kubona no kumva uwundi muntu inyuma y'umwami Yesu wenyine ubwiwe agendera hagati y'ibiterekwa kw'amatara indwi. niyo jwi ryonyine. mbega yari Pawulo nijwe iryo jwi ryawe? ni Petero hagati y'ibiterekwa kw'amatara? oya, ni umwe wenyine, yari umwami. uwo niwe yacunguye ishengero ryiwe, niwe kandi yari hagati y'ibiterekwa ko amatara indwi by'izahabu. hariho kandi ikindi kintu. mu kiganza ciwe cy'iburyo yari afise inyenyeri indwi, kandi izo nyenyeri indwi nk'uko tubizi twese ni intumwa ku mashengero indwi, ku bihindwi by'amashengero. kandi izo ntumwa ndwi ntizari mu biganza by'umuntu cyangwa mu biganza by'ishengero, zari mu kiganza c'umwami. umwami niwe yari umwami w'ishengero mu kiganza cyiwe cy'iburyo, kugira ngo bashobore gukora icyo umwami yabategetse gukora. ibyo rero ndabishima ko mwene data Branham atari igikoresho cy'idini runaka, ariko yari umuhanuzi w'isumba byose, Imana nzima. maze umwami kubwo ubuntu bwiwe yaravuze akoresheje umunwa wiwe. bakundwa, ibyo tubibone rimwe burundu. rero nimba uzi yuko uwo mugabo w'Imana yarose impano ikomeye, twari dukeneye gusa kuvuga tuti mbega agomba kuja hehe? iryo dini naryo ryitwararika gusa ibikenewe byose by'amafaranga. bakundwa, yatabaguye amasheki, yarahevye indege arayanka, maze akorera umwami wiwe n'umutima we wose. ibyo turashobora gusoma mu butumwa bwiza bugira busoko uyi. baramutumiye i Zurich. ubwa mbere baramubwira bati uza kuvuga iminsi 5, hanyuma ibintu bica biratangura. baravugana mu mpisho, baravuga batego kumbure uzoza kuvuga mu gikorane. ibyo bindi bine bari babikuyeho. bagomba gukoresha izina ryiwe kugira ngo batangaze, bahamagara abantu kugira ngo abantu baza ari benshi, maze buzure stade, maze hanyuma bace bamwanka. umwami aca muhishurira acahamagara uwitwa Akelbart, jewe narinzi, aramubarira ati bakundwa, yari umuntu w'Imana, nta kintu na kimwe cyashobora kumugumya ngo ace mu nzira yategereza gucamo, akora ibango yategereza gukora. Imana yari kumwe nawe.
uko niko dufise amashimwe ko uno munsi dufise ijambo ry'Imana ryahishuwe, kandi hamwe n'ibyo twinjijwe neza mu bwami bw'Imana. Turashobora kugira itandukanirizo hagati ya mbega ni igiki kiko kirakorwa inyuma y'ubwami bw'Imana, ariko byose yaba abakarismatike canke ahantu hariya inyuma y'ubwami bw'Imana umenga nta tandukanirizo ririho, byose bimeze co kimwe. Ariko umuntu mu mutima we yarose ijambo ry'Imana akaryakira, azotandukanya ibintu byose azobisuzuma akoresheje ijambo ry'Imana, azomenya ko bihuye n'ivyanditswe canke bidahuye, canke ko igikozwe gihuye n'ivyanditswe. Tugomba kubisuzuma. Imana yaratugiriye ubuntu. Abahanuzi abo yabwiye bahamagawe nawe nyene ubwiwe, biswe utumana. Ejo ku mugoroba narabivuze, bagumye ari abantu gushika ku munsi wabo wa nyuma w'ubuzima bwabo, ariko kubwo ijambo ry'Imana, iyi mbuto y'Imana yashizwe muri bo, ija muri bo. Ntibari gusa abana b'abantu, ariko bari abana b'isumba vyose, kuko ijambo ry'isumba vyose ryari ryarabajeko ryishirwa muri bo. Bakundwa, twavutse ubwa kabiri kubwo ijambo rihoraho ry'Imana, kubwa mpwemu w'Imana, kandi aho nta n'umwe ashobora kubihakana, nta n'umwe yobidukurako. turabahungu n'abakobwa b'Imana kubwo kwizera Yesu Kristo umwami wacu. Kuri ibyo byose Imana yaraduhezagiye cyane, yaduhaye kubona ibintu byose muri rusange mu byo ariko arakora. Ubwo n'ubuntu bwinshi cyane. Imana yacu ifise ibyiyumviro by'amahoro kuri twebwe, by'agakiza nawe na jewe, kandi ko igihe kiriko kiraja ku mpera, turabivuga, turabyibwira n'abagomba kubimenya bose, n'abazovyumva ico Mpwemu abwira ishengero, yuko dutegerezwa guhagarika ikintu cyose cya muntu, kugira ngo mu by'ukuri Imana yakire ibyo ifitiye uburenganzira. Ntabe umuntu agomba kwigisha wundi, ariko twese twigishwe n'Imana. Mwarakiriye kandi mwemeye ijambo ry'Imana. duca twitandukanya n'abantu bo muri ino si, n'abasigaye bizera batashoboye kwizera ngo bakire ijambo ryahishuwe mwa kino gihe. Nk'uko hari hari ibintu byinshi by'amerekezo bikatwereka gusa yuko hoba hariho abantu bagomba kongera ko gutanga kongera ko kuvy'Imana ikora. Ivyo ntibishoboka. Mu bwami bw'Imana nta muntu afise uburenganzira bwo gukora ibyo agomba. Mu bwami bw'Imana birakwiye ko ari umwami wenyene atanga amategeko, niwe wenyene agomba gutanga akazi, niwe wenyene. Nuko mu rwego rwo hejuru ikaritiye generale ibikorwa byose bigomba kumenyekane. Umwe ntakore avuga ati jewe ibi mbona ari byiza. Oya bakundwa bene data, sinagomba kuvuga ivyo. Ku mpera Imana izogira intsinzi ikomeye cyane, nizogira intsinzi. Wenyene yaducishije bugufi cyane, arashobora kandi kuduhagurutsa akadukura mu mukungugu, akatugira abantu babubahwa, abantu bagendera mu nzira ziwe, abantu bashobora kuba igihugu yiwe. Bakundwa, mu by'ukuri nari mfite icyifuzo yuko uno munsi n'umutima wacu wose dusenga kugira ngo kubw'urugendo ruri imbere yanje, kandi n'ibihugu bigomba kugendererwa n'ibikorane bigomba gukorwa. Ubwanje
je m'inquiète pas des réunions. Sini J'ai toujours fait confiance à Dieu. simpagarika umutima ku bw'ibikorane nizera gusa Imana nkamenya yuko yuguruye imiryango maze ahantu hamwe ari ejo canke hirya y'ejo narabivuze. Mes valises, ou bien alors, oui, amavalize yanje canke hose mu bihugu by'iburasirazuba barabisakanguye ni Moscou. Sinashoboye kuba ntegeka kugurura ivalize zanje, nashobora gusa kwirenganira atakusaka ata muntu n'umwe yitwararitse imizigo yanje. Imana iriko yugura imiryango, ikugura n'imiryango minini cyane. Ariko reka ndababwire, igihe indege yari imaze kururuka igashira amapine amaze gukora ku isi, amajambo yo kwizera yavuzwe ku munwa wanje ntabizi kandi ntanamenye. Ariko bukwe na bukwe igihe haba gukora ku isi nacemenya nti ubu rero indege yashitse hasi. Ico gihe rero ndavuga gutya nti Mwami, mu izina ryawe ndageze ku isi ya kino gihugu. Bakundwa, iyo uvuze amajambo nk'ayo mu gihe kimwe urongowe na Muhemu, si ikintu uba wikoreye ubwawe cyangwa wibajije imbere y'igihe, ariko ni amajambo yo kwizera. Aho rero sinotangara buno nyene nciye nko kwa Petero, imiryango iciye yiyugurura nk'agasho, kuko ni Imana irungika. Kandi iyo Imana irungitse ni mu izina ryayo tuvuga ijambo ryayo, niyo kandi ifata byose mu ntoke ibiriko biraba. Nagomba kuvuga ikikurikira ku bw'ibikorane. Sifise uguhagarika umutima. Igihambaye ikigoye ni bene data. Ibikorane bya bene data nivyo ari kibazo. Iyo hari abantu benshi baje, aho rero ibintu bica bigenda ukundi. Haba ibibazo, haba ingorane, kandi n'amasaha tugomba guhunga kuko ni misi tutibuka. Ariko je nafise ubushizi bw'amanga yuko Muhemu w'Imana twese azoturongora mu kuri kose. Ni Muhemu agomba kubikora, nta wundi muntu agomba gufasha uwundi. Amahirwe yonyine ariho amwe ni uko Imana igomba gufasha ubu canke hanyuma ikazomuhishurira. Ikintu kimwe cyonyine kizwi ni uko abatoranijwe n'Imana batazohama abatoranijwe, ntibishoboka. Ibyo mwene data Branham yarabivuze mu buryo bufoboye. Urukundo rw'Imana si ikintu dushobora kuvuga mu majambo n'ururimi rusosa. Oya, urukundo rw'Imana ni ikintu kigomba kugaragara, abandi bose bakakibona kikabakorako. Narananiwe mu bintu byinshi, ariko kumbure urukundo rw'Imana nararuretse ruraseseka mu mutima wanje ahantu hose byari bikenewe. Si ikintu jewe nikorera, ni igihimbano, ni ikintu ntwara urukundo rw'ukuri rw'Imana mu mutima wanje. Kandi ndagerageza gutahura mwene data wese, nkagerageza kubona imero aba arimwo. Aha rero nta muntu n'umwe ashobora gucira urubanza. Umwe wese ndamutahura, nkatahura uko ari, ariko ngomba guhagarara mu ijambo ry'Imana, umwe wese abitahure. Nta rundi hagarara ushobora kugira. Ngomba gufata urufatiro rwo mu ijambo ry'Imana ryahishuwe, kandi ifise uno mutwaro. Munyibuke mu masengesho yanyu, kuko ndazi ko ibintu bimwe bimaze gutegurwa, atari byatangajwe gusa, ariko hari n'ibyateguwe. Ndagomba ko nka Paulo nuvuga, mumbabarire nimba ndabivuze,
n'aucun cas me comparer à lui, si mais il ngomba disait, kwigeranya na Pawulo leur ariko sédame, yavuga ngo pas un instant, ntitwigeze et à leur twemera na afin que la gatoyi vérité de l'évangile kugira ngo maintenue, ukuri k'ubutumwa bwiza kugume hagati yanyu. Uko niko byandikiwe abigalatiya 2:5 kwari ukuri kw'ijambo ry'Imana, ntikwari kuvuga ngo mwene data Frank cyangwa uwundi wese agira ijambo rya nyuma, ariko nuko ijambo ry'Imana aba ari ryo rigira ijambo rya nyuma, niryo ryonyine ry'umuhati ku muntu wese agomba kuryumva. zo kwirinda kuvuga ikintu kivuye kuri jewe, ariko inkota ya muhemu ngomba ko nzoyijana nanje, ndayijane nanje mu nsengere kugira ngo Imana impe ikiganza gikomeye cyo kwizera kugira ngo nshobore gukoresha neza inkota ya muhemu, atari kugira ngo nce ugutwi k'umuntu kw'iburyo kandi ndamukorere nabi, ariko kugira ngo nshobore kumenya ko inkota ari igikoresho, hamwe n'igikoresho umugwanizi agomba gukubitwa. Umwami wacu ntiyaciye ugutwi kw'abiwe, ariko yabahaye amajambo y'ubugingo, ariko umugwanizi yahuye nawe afise ijambo, aramubwira ati kandi haranditse. Igihe umwasi yasubira kuza avuga ati haranditse, nawe akamubwira ati kandi haranditse. Uko niko natwe kubwo uburongozi bwa mpemu yera tugomba gukora cyo kimwe. Nimba hari umuntu avuze ngo aha ibyanditse gutya byanditse, natwe dutegerezwa gusubira kandi kumubwira tutego haranditse ibi n'ibi n'ibi nuko, maze uko niko ibintu byose mu buryo bwiza bizokungwa hamwe, akajagari kose n'ugwijiji bizoca bihera. Mwene data Branham ukundi gusha yavuze ibyo mu buryo bwiza cyane, ngo ntimushobora kubaka ku buryo inka yoshobora kurisha ihagaze ku mashami. Oya, inka igomba kuba munsi y'igiti ikarya ahari ubwatsi. Yagomba kuvuga ati ijambo ry'Imana rigomba kuba neza neza ritondetse mu kibanza cyaryo. Murazi yuko ubuhanuzi busanzaye mu isezerano rya kera ryose, amasezerano yo mu isezerano rya kera no mu isezerano rishasha, ibyo byose bigomba gushyirwa hamwe mu kurorana neza kose. Ibyo nta muntu yobikora, ariko twasomye ko Imana yadushoboje kuba abakozi b'isezerano rishasha, ariko bino ba mbere 2:3. Mu buryo bw'isi hariho abagabo bakoreshwa ngo bakore ibikorwa ibyo baba bashoboye. Nta muntu n'umwe baha akazi kuko yitwa naka, yitwa Maye cyangwa Mirero. Oya, umwe wese bamuha akazi bijanye n'ubushobozi n'impamyabushobozi n'amashuri yize, ategerezwa gushirwa muri ako kazi. Reka rero dushimire Imana yacu ko yaduhaye ukubona neza byose muri rusange mu mugambi wiwe w'agakiza ku buntu bwiwe. Ntituri abantu bashitse ubunyene, ariko twagira ubuntu by'ukuri kwishimagiza kubw'ubuntu bw'Imana ko yaduhaye kubona ibintu byose ariko arakora. Yaduhaye nk'abagenzi, uko niko yabirongoye, kandi azobandanya kubikora, kandi azoba kumwe natwe twese. Ndabinginze reka tubone ivyo oyi. Ne laissons sur aucun homme une parole nuisible. Nta muntu n'umwe tuzana ko ijambo ryo kumugirira nabi. Aho mwene data niwe yabaye akarero kacu, yavuze ati nimwahura n'umuntu
combien de choses mauvaises et mal. yoba yakoze ibintu bibi cyane byinshi ukaca uraba neza ukamuraba uzoca ubona yuko hariho ikintu kimwe yoba yarakoze cyiza. Aho rero fata icyo kintu cyiza kimwe aba aricyo ugenda kuvuga, ibindi byose bibi yaba yarakoze ubireke. natwe dufise kwiga kandi ishuri ko rirarangira, ibyigwa bimeze nk'ibiriko birarangira. Tugomba ntituri nk'abatangura inyigisho ariko turi ku mpera. Ijambo ryagomba kugira imero muri twebwe maze rikagaragara, hanyuma twebwe nk'ijambo twebwe nk'ijambo ryagaragaye y'ibyabaye nk'ijambo ryasezeranywe ryavuzwe mu butumwa bwiza. Reka ndababwire ibi kugira ndangize ikintu ca nyuma. Guhera ku ntango icyo ijambo ryakora rizogikora neza no ku mpera, neza nk'uko Imana ivuga ibintu nk'uko yari yabyise amazina, bigaca bibaho bikagaragara bigaseruka. Igihe yavuga ngo mu kiyaga ntihabemo ibikoko, ntihabemo ifi, ntihabemo bigenda, kandi byaciye biba ngaho n'uno munsi biracari hajya mu kiyaga. Igihe yavuga ngo isi nimere ibyamwa kimwe cyose nk'uko kiri, igihe yabwira Nowa ngo niyubake ubwato, amaze guheza ubwato, ibikoko byose byaciye biza mu bwato. Ninde yabihaye amategeko ngo bize mu bwato? Byaciye biza byose biza mu bwato. Bakundwa, iyo Imana itanze igikorwa ngo yo nyene ubwayo ikora ku buryo abantu bagenywe ngo bashikirwe ko n'icyo gikorwa kibashikire, bazokumva ijambo baryizere kandi bakinjira ku bw'ubuntu bw'Imana, mu bwami bw'Imana. Bakundwa, benshi ibintu byinshi byose bishobora kuvugwa, imbuto yamaze kubibwa kandi hazobaho ukugenya gukomeye mu bihugu byose. Imana ntiraheza, ariko vuba Imana izorangiza igikorwa cyayo, ishobore kuduhezagira twese. Munyibuke mu masengesho yanyu. Amen. Turahaguruka kugira ngo twese hamwe dusenge, dushimire Umwami. Hamagara izina ryiwe. Mwami, turagushimiye twese hamwe kubwo amajambo yuzuye urukundo ayo twashoboye kumva, kandi Mwami, mbega ni gute tutogushima, ni gute tutoguhimbaza izina ryawe ryera tukarishira hejuru, kubwo urukundo rwose, kubwo ibyo wakoze byose. Waratubwiye, waragaragaye muri twebwe, waratwihishuriye muri ino weekend. Turagushimiye, ni wowe duhaye ibyubahiro wenyine. Turagushimiye kandi mu buryo budasanzwe kubwo abantu uri kurahamagara muri ino minsi ya nyuma, yaba abirabura, abera, uko basa kose, urafise abantu uri kurahamagara. Turagushima, turashima izina ryawe ryera Mwami. Icyo dushobora mbega ni ibyo tutaba turindiriye. Wowe urafise inzira, ukora ibintu neza, urafise imigambi, urafise ibyo ugomba gukora, ukatwemera kubona ibyo ukora. Mwami, ndagushimiye ko twagiriwe ubuntu bwo gushirwa mu gikorwa cyawe, tukagiramo umugabane. Mana, Mwami, turagusenga, turavuze turakoze kubw'uno muhingamo, turahiriwe kandi turanezerewe, dushima ko twagiriwe ubuntu Mwami, ko tugaburirwa bidahuye n'uko abantu babishaka, ariko niwo tugaburira. Nihashimwe izina ryawe ryera rishigwe hejuru. Turagushimiye ko ushobora guha inkomezi mwene data, inkomezi nsha, ubuzima bushasha, ubwenge mu gihe afashe urwo rugendo. Bane nawe umwihishurire, umuhe inkomezi n'ubwenge n'ubutegetsi, natwe tube ngaho tumushigikire nk'inkingi mu masengesho, tumutware ugire ubuntu kugira ngo urwo rugendo
mwami ijambo rishobore gushikira isi yose. Turabona yuko uri kurakora, uri kurahamagara abantu bose, ntihashimwe izina ryawe ryera. Mana twagomba kukubwira iki? Niwakire amashimwe, niwakire ibyubahiro, niwakire amashimwe y'imitima yacu twese. Mwami turagushimiye no kuri bene data bose n'abashiki bacu abaje bavuye iburasirazuba, iburengerazuba, epfo na ruguru, aho hose bavuye, ushobore kubahezagira bose. Mana abatugendeye ubahezagire mu bwuzuzo bw'ubwuntu bwawe, mu buzima bwabo habeho amasaha batazigera bibagira, ayo masaha batazo kwigira bibagira. Turagushimiye n'umutima wacu wose mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen. Twicaye turashimira umwami ku bw'amajambo meza yose. Turazi ko atari amajambo y'umuntu, ni ijambo ryera ry'Imana. Turaryizera n'umutima wacu wose, tukabona yuko Imana iri ku gikorwa cyayo. Iryo ijambo ryayo rivugwa nk'uko mwene data Branham yareka rivuga uno munsi, ngo nta muri Bibiliya ntibyanditswe ko umunezero mwinshi iyo abantu bakize canke bakize ingwara, ariko hari umunezero mu ijuru iyo abantu bakijijwe baronse agakiza. Turabona yuko Imana yatanze ubuntu bwayo. Iyo twibajije benshi baraza bakumva ubutumwa bakabusuzugura, bakabushibura cyangwa bakagarariza, ariko Imana ifise inzira gushika ibone n'abantu bo muri Afurika, bavuye muri Afurika batarigera bumva ibyo bintu, bagaca bazi Krefeld. Ni gute Imana yagiye kuri bo irabikwegera ko ninde yoshobora guhindura ibintu? Ninde yohindura icyo kintu cyangwa ngo akibuze cyangwa ngo akigirire akihekenyera umusaya? Iyi nzira yacu na bene data n'abashiki bacu tugomba guhura, hanyuma nabo baraje ngaha bwa mbere, niho nashoboye kugira ubuntu bwo kubatiza bene data n'abashiki bacu bo muri Afurika. Ibyo byose kubw'ubuntu bw'Imana turanezerewe, tunezerwe bene data, maze twizere by'ukuri ko Imana yugurura imiryango aho tutashobora no kwibaza. Mwene data ntabagikenera kujayo, ariko Imana idufata iyo tutakigomba, nawe yacakora ibyo igomba, agahekana inzira. Uno munsi mu muhanuzi Yeremiya nasomye ko Imana yamufashe, nawe aravuga ati mwami ko ni muto ntashobora kuvuga, ntabishoboye, ariko Imana ikiramushoboza. N'ibintu byiza cyane bene data n'abashiki bacu. Ntitugomba kwiyishyira hejuru nk'umuhanuzi cyangwa uwo ari we wese, ariko turagomba yuko tuba abantu baciye bugufi, maze Imana izokora ibyo igomba dukoresheje. Reka tumubwire tuti urakoze Mana, turashimira Imana ko ibintu bimeze gutyo hano n'abantu nk'abo. Mwene data ni umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, wundi w'imigenderanire, ariko baremera bakabatizwa bakumva ubutumwa bwiza. Twari gushima twese ko Imana iriko irahamagara ugomba wese, ugomba. Turashima ivyo, nta muntu reka duhe Imana amashimwe n'ivyubahiro kuri byose. Ntimwibagire kandi bene data n'abashiki banje kwibuka mu masengesho yanyu, musengera igikorwa c'Imana, musengera na bene data n'abashiki bacu. Na Paulo nk'umuntu akomeye w'Imana yama azana umutwaro, akavuga ati wovuga ngo Imana itumye umuntu ngo nta masengesho akenewe. Oya, birakenewe. Umwami wacu wenyine Yesu yabaye akarorero kacu, ari hano ku isi yarasenga, yahamagara abigishwa akababwira ati musenge muri maso, musengeranire. Uko niko bimeze. Amen. Natwe tugomba gusengeranira, murazi, gushikaho tuzova mu kwizera tukinjira mu kubona. Uko niko dushima bakundwa bene data n'abashiki bacu. Namwebwe mwese mwaje
et de ce que ici nous avons nuko hano les uns avec les autres et avec notre bamwe n'abandi Seigneur, turi une telle kumwe communion. mwami turagira ubumwe kubwo ubuntu Que vous avez été ndizera bénis. yuko mwese mwahezagiwe murakoze imana ibahezagire ibe kumwe namwe mwese Pendant votre retour, no mu gusubira inyuma qui vous donne d'être une bénédiction ibahe chacun à sa place, là où il vous a igisha placé. umwe wese Vous n'avez pas besoin d'être aho yahawe umugisha ntidukenewe kumbure n'abavugabutumwa une parole là-bas, un témoignage ariko où ça doit intahe être aha l'amour de canke Dieu. ahandi aho bitegerezwa bibe urukundo rw'imana maze bidukabure ntidushobora kuba twodonda ibintu byose ariko mu kantu gato dukorera imana murazi twese dusengeranire dusengere n'ibidukikije n'abadukikije igihe kimwe tuzobe turi kumwe n'umwami dukore byose dufise umwete ntitugume twicaye ngaho gusa twicaye gusa gutyo atamwete ariko tube inyego y'umwami yarahizagiye umwene data murazi iyo imana itanguye ikintu irashika ku mpera twebwe iyo dutanguye ikintu ntitumenye ingene gihera ariko iyo imana ikoze ikintu turazi ko igihera heza ivyo turashima iyo itanguye ikintu iragiheza turashima tuhi icubahiro n'ubwiza n'imana ubwanje nanje naronse imigisha myinshi navomye imigisha myinshi kuri no weekend ndafise amashimwe ku mana yacu kumure twese hamwe ninde aduha indirimbo tworirimbira hamwe kumbure 532 turirimbe 532 ntihashimwe ubumwe butufatanya mu mwami ku gitero cya nyuma turaca duhaguruka duhana amaboko hanyuma turirimbe Béni soit le lien qui nous unit en Christ. ntihahezagirwe umugozi w'amahoro dufatanya muri Kristo. Nous partageons tous les douleurs et la joie. dusangira imibabaro yose n'iminezero, Un cœur, une âme, un esprit. umutima umwe, ubugingo bumwe na muhemu umwe, twese tuzwe hamwe gutyo Avec le Père et les uns avec les autres. bamwe n'abandi na data. Nous partageons les douleurs. dusangira Chaque imibabaro, douleur. umubabaro wose De ceux qui passent par les épreuves. mu baca mu bigeragezo. Dieu fidèle, Mana yo encore kwizigirwa, une fois, je te demande de la ndagusaba profondeur. kandi mubwina de mon cœur. n'umutima wanje Bénis tous, oh uhezagire Dieu, bose et Mana, sois avec tous, ube oh kumwe Dieu. natwe twese Mana, Aussi maintenant, alors qu'ils vont Ubu reprendre le
chemin de n'igihe retour. umwe wese asubira Bénis inyuma tous. uhezagire Bénis umwe wese leur maison, leur famille. uhezagire ingo zabo Bénis n'imiryango l'environnement. uhezagire Bénis n'ibibakikije tous ceux qui uhezagire en umuntu contact. wese Oh, Seigneur, bazohura notre nawe Dieu, wowe nous mana nous yacu mettons entre tes twese mains et te twishyize mu demandons biganza byawe tugusaba pour ngo notre cœur encore une fois. Bénis umutima notre wacu frère uhezagire mwene alors qu'il data mu va gihe en voyage pour aza apporter ta gufata parole. Nous te urugendo ngo demandons, atware ijambo ryawe bénis-le turagusabye et umuhezagire bénis tous ceux qui vont écouter uhezagire ta abantu parole. bose bazokumva ijambo ryawe Et ajoute encore wongere ko mwami pour l'honneur de ton nom. kubw'icura Alléluia. cy'izina ryawe aleluya nihashimwe Exalté sois-tu. hashigwe hejuru Dans le wewe Saint de mwami Jésus. mu izina rya yesu amen Amen. amen Amen. amen Tu es digne. urabereye urabereye Tu es digne. urabereye Tu es digne urabereye de recevoir kwakira la gloire, l'honneur, ubwiza ibyubahiro no gusengwa tu es digne au Seigneur. urabereye mwami Amen. amen Amen. Soyez remis au Dieu fidèle, au Seigneur fidèle et à ça. mushigwe mu biganza by'umwami gushikaho tuzosubira guhurira